dutanguranye n'umukobwa aseka araba muri telefone. Yo, kufite ubuzima ni danje. Ashobora kuba yarabonye akantu muri telefone, yaricaye. Tubona ko ari umukobwa asa neza cyane. Ku rundi ruhande yahamagaye akana gahari ngo Prince, ngo ako kaguru kawe ngo nk'ubuno kungereza, umugabo wanje yanzaniye umwaka mu nzu. Yo, wagasura kawe kakunanira ngo zana akaguru kawe ngaha. Biboneka yuko yari mukase, ngo ariko urakora iki ngaho? Ngo icari ko ngaho urekuza akaguru kakunanira ngaho? Ngo ndiko ndicuza kuko umwaka umugabo yagiye kunzanira mw'inzu. Ngo hajya ariko urakora iki? Hajya wicaye uriko urakora iki? Agasura kawe nako kaguru kawe nzokavuna ndakongereze. Ntuzumenyereje sindi ryoko wawe. Ngo uzugende kwa nyoko hari abamutaye ku mpanda mwitongo ry'abapfu. Ngo burankure micafu mu nzara. Yo, ariko mana abantu bafata nabi. Ngo vanga ugenda uzanira amazi mu nzu, ngo ayo matwi yawe nk'ubuno yakwega. Unzanira amazi ngo ako kaguru burakanetegesha ngaho. Yo, mundabire basha, umuntu yubako gufata umwana nabi nk'uko ari kimuga. Prince nyo, ngo ayo mazi niho yazana nk'inwera, ngo kubana n'umwana adafise ukuguru. Ngo murabona ngene usa, ngo nagasura kawe. Yo, ngo ayo mazi uvuye kuyatora mw'imbombo ngo canke wanaye gutumye ngaho mu nzu. Mundabire ngo nzokavuna ndakongereze ngo mva n'imande. Yo, mundabire basha, mundabire ngena mufata nabi. Ese ho bahari abavyeyi bashobora gufata abana nabi nk'uku kweri? Ngo icara ngaho ngo unyoze, ntuzo wigera umenyera n'umunsi n'umwe. Ntabwo ndi nyoko wawe, jewe sindo nyoko umenyera. Ngene gasa wa mushafu, umugabo wiwanje kuza kunzanira umwaka w'umwana ngaha mw'inzu. Murabona ku rundi ruhande tubona umugabo wiwe yinjira. Mundabire namwe, umugabo we yarugaye arinjira, yarinjiye. Mbese ntabwo ari umugabo wiwe ashobora kuba ari umubanyi, ariko yarumvise ko ariko aritonganya, atonganya akajya kana. Yarigiye imbere araraba, aramubwira ati nukuri uyo mwana wakamuririye umutima ni kera, urabandanije umurya umutima. Umukobwa yarisamaje arirabisha mu telefone, ngo burya wongura umuntu cyangwa uri inyamaswa? Ngo mbwira, tibujya ntiwemera ko Imana ihari? Nubwo ari kimuga ntushobora guca umufata nk'uku. Uku kuguru nawe se we yavyigize. Ubu mwana ni wisubireko, ureke kumufata nabi, umufate neza kuko ashobora kuvamwo ikintu gikomeye cyane. Kandi nivyo please, nivyo nukuri. Yo, ngo je ndarivuze ndagiye. Urashobora kumfata nk'umusazi, niyo majambo uwo muhungu yariko aramubwira. Ngo kubona umufata nabi uwo mwana, ngo je ushobora kubona ndabivuze mengo ndi umuntu mutoya, ariko ukaguma wirabira mu telefone waha kunyumviriza. Ariko umenye yuko uwo mwana kuba yarabuze nyina wiwe nawe ntavyo yashaka. Urupfu rwa mama wiwe twese rwaratubabaje. Nyina wiwe yari umuntu afise urukundo, ariko umwana we ukamufata nk'uku twe tubona, niwe baza ngo biradushimisha. Umukobwa yagumye ku telefone. Yo, umugabo wawe ari we mugenzi wanje, ntaca ataguha, ntaca atagukorera, agufata neza. Ariko umwana wiwe nguko uko umufata ngo nuko nyine we yapfuye. Imana ihora ihoze, niwishinga umufata nabwira ngo ntitubibona. Uwo si umutindi, ni umwana. Ubu igihe cyose azokunanira kurera uzotuma uvuga tumwirerere.
kandi igihe utazohinduka umuriro urakurindiriye, gihonome irakurindiriye. Ntushobora gufata umwana nabi nk'uko kananira abagabo ntiyimye. Uwo mwana ntushobora kumufata nabi nk'uko twe tukiri ngaha. Dushobora kukubona nk'uko umengura umugore w'akarorero, ariko ivyo twibaza si vyo tubona. Umwana ntugira n'ikigongwe cy'uku kuguru kweri kweri. Abantu bubu mwarabaye ibikoko, ntimukigira n'isoni. Ikigongwe coco mwaragitaye nk'uta muri pubere. Murumva ayo majambo uwo mugabo yamubwiye. Uwo mugabo yagerageje kumwereka yuko yariko arakora ikosa, kandi vy'ukuri nikosa. Yo ngo mu mashengero yose ico batwigisha gukora urukundo, ariko we misi yose mbona ugenda ngo ngiye mu matepesyo, ngiye gusenga. None musenga iki? Mutegura iki ko muruvuga ngo ugiye gutegura mu marepetition mu gihe umwana uguma umufata nabi nk'uku? Ndabivuga ndagenda. Uriko urambona nk'umusazi cyangwa ukamubona nk'umusazi, ariko ushaka ivyo nokubwira wovyumva ukavyumvira, kuko nagenda kubwire ibi bintu uri kuragira umwana. Wowe ushobora kurya uwawe ukinovora intuntu, uwo mwana nuwawe. Ivyo umusazi biraheze, reka ndakubise nigire, nta kibazo. Mugabo jewe nzi imisi sigaje, nzi imisi maze, ariko sinzi iyo sigaje. Nawe niko bimeze, uri kiremwa muntu. Uyu munsi ushobora kuba uri mw'isi, ejo kazoba wayivuyemwo. Mbega uzoja hehe? Ayo majambo yakoze ku mutima cyane uwo mukobwa. Yamubwiye ati ndagiye. Umukobwa yasigaye atekereza, yiyumvira mu mutwe na wenyene, arabona ko yakoze ikosa vrema. Yariyumviriye, aribaza, mbega ayo majambo ambwiye kweri, ngo numva yuko ankoze ku mutima. Nawe nyene yariko aricuza, yiyumvira ku vyo yamukoreye. Ngo ayo majambo ambwiye ngo arangeze mu mutima. Yo vrema we yakoze ikosa rikomeye, kuko umwana w'ikimuga nk'uko ukamufata nabi nk'uko, ukamucunanguza nk'uko, umucura bufuni na buhoro, ntabwo ari vyiza. Hari abavyeyi bameze nk'uko umugabo ashobora gupfakara, ariko amaze kuzana uwundi mugore ugasanga bigiye kuba nk'uko umwana hasanze akamufata nabi. Aka kantu mesheza mikabashikire, umuntu wese azokaraba kazokamuha inyigisho. Yaramuhamagaye Prince, guhaguruka ndakubwire mwana. Byumvikane yuko ashaka kwisubirako. Umwana ari yababaye cyane. Yaramagaye amubwira ati Prince, yaragerageje guca bugufi, aramusaba imbabazi. Pardonne-moi, mbabarira mwana, cyase nzosubira. Nanje amajambo bambwiye ankoze ku mutima. Yarasavye ikigongwe, yarabonye ko yakoze ikosa. Aravuga ati mwananje, jewe amajambo yose nakubwiye umbabarire, ivyo nakubwiye vyose umbabarire, kuko ndicujije nanje cyatumye ndagutuka ndagukangura nk'uko. Mwana wambabariye. Umwana yaramwemereye, aramubwira ati ndakubabariye. Twenga basi ndawe yo. Ariko umwana nta mbaraga zo gutwenga aragafise. Yo yamubwiye ati urabona iyi telefone ni igwanje, ariko jewe ndayigugabiye, ariko umbabarire undimbaze n'ikigongwe. Reka ndagutware mu nzu, uraba ahantu wicara mwananje. Bavyeyi, aka kantu kabashikira abantu bose bafise ingeso bayihebe. Nimba nawe iyi video igushitseho hari iki kwigishije,